uhoraho amanutse imisozi yahinze agashitsi nasi ntayinuko mbere uhoraho amanutse imisozi yahinze agashitsi nasi ntayinuko mbere uhoraho Nakanyamuneza uno munsi turi ngaha ibubanza ku munsi wa mbere w'amasengesho igenekerezo rya 21 Myandagaro umwaka wa 2019 twaje nk'umuryango wacu umuryango mukuru w'igihugu tuzanye no gushimira Imana ku imyaka 4 Imana tuzigamika turinda kadushoboza guhagarira igihugu c'u Burundi mwino myaka 4 inyuma y'amatora yaba mu mwaka wa 2015. Imana ihabwa icubahiro kuko yerekanye ubasha bwayo niyo twaje gushimira nk'abantu bayikunda kandi bazirikana igidukorera byose tukomera amashi menshi cyane. Turashaka yuko rero duhamagara ubwiza bw'Imana mu guhamagarira abafise inzamba bazivuze inzamba indwi isharimwe incuro ndwi ikimenyetso cyo gushimira Imana ku ntsinzi yaduhaye kandi kabana kutuzigamika turinda gushika no munsi twaje gutanga ishimwe ngo twumve iki tubwira ngaha ku mpanda muri Bubanza. Amashimwe ku Mana yacu ibyo nishimye tudugije abarundi twese ubwishimo cy'abarundi bose. Imana iheza agira avuze inzamba. Twaje gushimira Imana ku vyiza dukoreye nk'umuryango mukuru w'igihugu kandi nk'abarundi bose. Twaje gushimira abanyabubanza kuko mu barundi bose mwagize uruhare rudasanzwe na mwebwe ugudufata mu mugongo no kudushigikira. Icyo tuma twaje gushimira Imana nga mu ntara ya Bubanza. Aya masengesho y'amashimwe nimboneka rimwe twari tumaze kuyakora ahatari yake mu gihugu, ariko nagomba kubwira abanyabubanza n'abarundi bose ko aya masengesho adasanzwe ntagira umuntu azoyafata ko ari bisanzwe akamenyero ko twiteze ibintu byinshi cyane Imana izodukorera turi ngaha n'inyuma y'ano masengesho ibintu bikomeye cyane. Nico tuma cyane mwebwe abanyabubanza mukwiye kubera amaso cyane mu bitahure neza cyane yuko ano masengesho atandukanye n'andi yose twakoze kubwa amateka y'ino ntara ya Bubanza. Nibwo bwa mbere tuje gukora no masengesho nga mu ntara ya Bubanza n'amasengesho adasanzwe mubibemwo mubizi kandi muyasengere cyane mwisengera munasengera igihugu munasengera abarundi bose kuko ari cyo twiteze kidasanzwe.
iminsi 5 cyatuzanye n'ibintu bikurikira. Ubwa mbere no gushimira Imana kuri no myaka 4 tumaze. Kudashima ingorane. Umwana wenye n'umugaburiye ntashime cyangwa umuguriye impuzu ntashime, wewe uri umuvyeyi urumva kucitse inkokora. Ariko muravye intambara y'Imana yatugwanye ko zingana kuvuja mu mwaka wa 2015. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Mbega iyo bigenda nk'uko umwansi yabishaka tuba turi hehe? Na cane cyane abanyabubanza nimwege muzi cyane intambara icari cyo tuba turi hehe? Ntimuze mwibagire ivyiza Imana dukoreye. Ubugira kabiri no gushingira intahe Imana bihambaye yadukoreye. Hanyuma kandi tuzosenga dusengera igihugu, twisengera, twongere kandi dusengeranire. Birakenewe gusengeranira. Harabusanga umuntu umwe ku ruhande rwiwe adashobora kwisengera ngo bikunde, agacika n'intege, akabura n'ingufu zo gusenga, mugabo abandi bamusengeye Imana ikumva. Muri inkuru za Paulo na Sila na Shamu Petero ari mu ibohero, abandi baramusengeye, imyango y'ibohero ruguruka. Hari abantu imyango yugaye ku bwana masengesho ugiye kuguruka. Hari imyango y'igihugu yugaye ku bwana masengesho igiye kuguruka. Hari imyango yugaye nga mu ntara ya Bubanza igiye kuguruka ku bwana masengesho. Ni Imana izobikora si jewe. Imana ishaka kuzotuza gusa tugashima hama gico yikorera. Twaje kandi ngo tuze dutazire turirimbira Imana. Twaje kandi ngo tuze twigishwe n'Imana. Turashaka kwigishwa n'Imana. Yerega Imana niba twayibeye akabanza cambere mu gihugu mwibwizwa shingiro. Turigishwa n'abarimu n'abavyeyi n'abakunzi n'inshuti, ariko turakeneye ko Imana twigishiriza ubwayo. Kandi inyigisho y'Imana twese turamenya. Wigishijwe n'Imana twese turamenya. Ntawe uyobigwa. Twaje kwigishwa n'Imana, kumva ijambo ry'Imana. Ece Imana tubwira. Twaje kandi kuronka inyigisho nkarisha bwenge. Turakenye ko abanyabwenge muri inosi. Turakenye ko abanyabwenge nga mu ntara ya Bubanza. Turakenye ko abanyabwenge mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ese icoma abarundi bose bakabanyabwenge. Biratandukanye n'ubumenyi bwo mu ishure. Twashaka ko abanyabwenge. Tuzosengera kandi igihugu. Dusengere kandi n'urugendo rushasha twari dutanguye. Kuko inyuma y'imyaka 4 tugiye gutanga umwaka kugira 5. N'urugendo rushasha twatanguye no munsi. Kandi urugendo ijambo ry'Imana tubwira kwijije urugendo atari rwacu ari urw'Imana. Tutari kumwe n'Imana twoshika. Nico tuba twashimye ku munsi wa mbere nyene buno mwaka utangura kwa turi imbere y'Imana ngahi Bubanza. Sigihamana hari impamvu. Hari impamvu. Sigihamana. Sibirori eka. Utanga urugendo rushasha nyuma y'imyaka 4 turi imbere y'Imana. Tutanguranye urugendo n'Imana. Uzibane natwe. Twaje kandi kurondera munyonga Imana. Turashaka kubona Imana. Twarayibonye. Abanyabanza barayibonye. Nzoshinga intahe. Kubwino ntara ya Bubanza nabaye mu bihe bidasanzwe. Iyo misozi yose yo ngaho hejuru nari yose ndayizi. Turafise intahe tuzoshinga. Ndabona bamwe twari turi kumwe ngaha. Kijya gihe twagenda muri ya misozi twasuku. Dukomera shimana yacu rero. Nitwasuku. Ivyiza nk'ibi twari kubyiyumvira. Ni Imana yonyine ibikora, yindura amateka. Twaje kurondera iyo Mana tugira ibyiza.